hari abantu mu kwiyubaka cyane cyane ugwaruka nigo ngomba kubwira. Mugabo ugwaruka ku myaka, hariho n'ugwaruka mu vy'Imana. Abantu bakimeze nk'abadolesa mu vy'Imana. Ni babandi wamusanga baguma biruka inyuma abantu bavugishwa, baguma barondera abantu bababwira ibintu ku buzima bwabo. Ntibarumva ko ijambo riri muri bo, umenga bategezo ko amabarikura ku bandi. Pfuka musengi igisabisho gikomeye cyo gusaba abagenzi b'ukuri bagufasha kuba ku bwami bw'Imana muri wewe, mu buzima bwawe, mu murimo wawe. Hari abantu usanga twirunda ko ubugenzi butari bwo. Yezu imbere yuko atora abatumwa abagenzi we yavuye yitati ntimukira abasuku muri abagenzi banje. Tango nakango no mugenzi hakumaze ujya wamugize umugenzi gute? Umugenzi wo mwicupa mu gatuku, bagatuku. Umugenzi gatama nikigwa. Ngo urabona ngo n'umuntu ngo afise efficacité mu ma relation, ayo ma relation ameze gute? Reka kwibikako influence mbi. Uyu munsi musengera ubugenzi bwanyu n'abagenzi banyu. Ubwo ubona butagufasha kwiyubaka muri Yezu Kristo geze ukagira uti fini terminé. Numvise undi muhamagaro wa Yesu. Mugabo banzu senge. Subo yuko abo bantu cyo bafata nk'amashetani oya. Ubashira mu kibanza cyabo. Kuko n'ubugenzi burafise ingero. None ugomba uzove nk'umuntu akundana gute na Yezu usanga umarana umwanya munini n'undi muntu yibera mu bindi bintu biri kure ya Yezu. Ntibikunda. Erega ngo ntivyizana bigira ngo iki? Birarondegwa. Rondera abagenzi bukuri. Yezu yarabasengeye ijoro ryose ugira rondera abagenzi bakorana ubutumwa. Naho gacu ufata wo muhuye ngaho ngo agutwengeye neza 30 nangaya yose ukayabona hanze ngo no mugenzi wanje. Kara umuntu mwararanye mu macupa ngo no mugenzi wanje. Canke yakuguriye iki kintu ngo no mugenzi wanje. Pay attention. Itonde. Dusaba mukama mbere muri iyo ntumbero yo kwiyubaka, kuko umuntu mu kwiyubaka ikambere no mu kubaka ahumbira henshi. Tumenye mu bugenzi bwiza duhumbiramwo ibidufasha kwiyubaka, urugendo rw'ubuzima bwacu dusigaje rubakaryo keza ko kwiyubaka, kandi uko twiyubaka umuryango wa Kristo tuba turiko